bagenzi murahawe ikaze mu cigwa cacu co kuri uno mugoroba. Sabe abaririmbyi begere hano imbere kugira ngo dutanguze ikigwa cacu na ya ndirimbo nyene tumaze iminsi dutanguza. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Indirimbo ya 73 niyo tugiye gutanguza ibikorane byacu. Turahaye ikaze umuntu wese agiye kudukurikirana, haba abari mwa kino kibanza, haba abari ku mbuga ngurukanabumenyi. Niba ufise umuntu atari mwa kino kibanza ariko akaba akoresha Facebook, kino kigwa turagicanako kandi ikibiriraho kuri mu gihugu c'Ibyiza TV. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Abaririmbyi munyarutse. Uzigisha
dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye urukundo ntangere rwabanye natwe, ukaba wemeye yuko dushika muri uno mwanya mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugwereje imitima yacu kugira ngo uyityorore, uyeze uyitunganye, ubwo tugiye kwiga aya majambo meza. Tugusavye mpwemu yera ngo yugurure imitima yacu, ndetse mwami abashitsi bari ngaha n'abari hirya no hino batwumva bose mwami berekeze imitima kuri wewe, maze mpwemu yera abasobanurira amajambo meza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urabana natwe, utaramure satani n'abadayimoni, abamarayika batacumuye aba aribo basagaza impande zose, maze urukundo rwawe rwigaragaze, ukuri kwawe gutahurwe nk'uko bigomba. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndongeye kubaha ikaze muri kino gitondo kugira ngo bagenzi dusangire namwe ikigwa kidasanzwe. Ariko imbere y'uko dutangura ikigwa, ngiye kubanza kubereka ibibazo bikomeye byabagijwe, kandi ibyo bibazo bikaba bigiye kwishurwa mu kigwa cyacu cy'uno munsi. Ibibazo bitandukanye byanditswe, ariko mu nkundire tubanze tubyandike neza mu buryo busomeka, usibye ano mafoto nafashe. Reka turabe ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kivuga ngo kubera iki musenga kuwa gatandatu? Umuntu yababwiye kino kibazo, n'abandi bafise bene ibi bibazo abo baraza kwishurwa mwa kino kigwa. Ikibazo cya kabiri, kubera iki muhimbaza isabato? Ikindi, Imana yaruhutse ryari? Ikindi, yegeje umunsi wa ryari? Ikindi, mbega umunsi wa Mungu dimashe usenga ko abantu benshi washyizweho nande? Ikindi kibazo, ko mutubwira ko isabato ariyo nkuru abantu bakwiye gusengerako, kandi mbona iri mu mabwirizwa 10, none yabaye umunsi wo gusengwa ko ryari? Isabato ni iki? Hariho ibindi bibazo babajije. Ikibazo cya gatandatu, mbega abantu basenga dimashe kuwa Mungu ntibazoja mu ijuru? Abakoze neza, uno muntu ntahuje gukora ineza icarico. Ko twavutse ababyeyi bacu tubona basenga kuwa Mungu. Bino bibazo byose muze gukurikirana ikigwa neza, buri wese araza kuronkamwo inyishu yiwe. Ikigwa tugiye kurabira hamwe kivuga ngo umunsi uruta iyindi minsi. Ndabahaye ikaze. Ku mazina nitwa Jimmy, niwe mugiye gusangira kino kigwa. Naje kuba imbohe ya Kristo kugira ngo ntagire ikindi nkora atari kwamamaza ubutumwa bwiza. None tuvuze umunsi uruta iyindi minsi, umunsi uruta iyindi minsi ni iki? None iminsi yose yoba itangana? Bagenzi, iyo tuvuze umunsi uruta iyindi minsi, tuba turiko tuvuga umunsi Imana yagize uw'umwihariko. Muti byagenze gute? Umuntu wese arashobora kubaza ati byagenze gute? Byose Bibiliya irabitangira umuco. Imana yaremye mu minsi 6. Imana yaremye mu minsi 6 nk'uko tubibona mu Itanguriro igice cya mbere duhereye ku murongo wa mbere. Umunsi wa mbere Imana yaremye iki? Umuco. Umunsi wa mbere Imana yaremye umuco, kubera yuko bwa mbere isi yari yuzuye umwiza. Ni kuvuga ngo
hari hariho ijoro ry'umuzitanya. Umunsi ugira kabiri imana yaremye itazanure. Imana yaremye iki? Itazanure. Ku munsi ugira gatatu imana yagabanije amazi, ibimera biramera. Ni kuvuga ngo yatandukanije amazi, haboneka irusi hamwe n'ibiyaga. Ibi byakozwe ku munsi ugira gatatu, maze ibimera bica biramera. Ku munsi ugira kane imana yaremye ibyaka bitatu: ukwezi, izuba n'inyenyeri. Ni kuvuga ngo ziriya nyenyeri mubona hejuru, ririya zuba mubona n'ukwezi, navyo nyene vyaremwe n'imana, biremwa ku munsi ugira kangahe? Kane. Ku munsi ugira gatanu, ku munsi ugira gatanu imana yaremye ibikoko vyo mu mazi, ibiguruka mu kirere n'ibinyonyera ku isi. Imana yaremye ku munsi ugira kangahe? Gatanu. Ku munsi ugira gatandatu imana irema ibikoko by'imigere minini minini, maze iherukira umuntu. Inka, inzovu, bijya bikoko mubona bigenda bitembera ku isi, bifise imigere minini minini, twaremewe umunsi umwe, usibye gusa ko byose byaremwe mu gitondo, hama ku mugoroba imana igaherukira twebwe abantu. Twebwe abantu twaremwe ku munsi ugira kangahe? Gatandatu. None ku munsi ugira indwi imana yakoze iki? Umunsi w'indwi imana yawugize icyibutso cy'irema, iraruhuka. Bibiliya ivuga iki? Itanguriro igice cya kabiri ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa gatatu. Ijuru n'isi biroroshorwa kuremwa, we n'ibirimo byose by'isinzi. Ku munsi ugira indwi imana inonosora ibikorwa yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo yakoze byose. Nuko imana ihezagira uwo munsi w'indwi, iraweza, kuko ariwo imana yaruhukiyemo ibikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze. Izina ry'imana rihabwa icyubahiro. Ku munsi w'indwi imana yararuhutse, irawuhezagira kandi iraweza. Mubonye hahezagiye umunsi wa kangahe? Hejejwe umunsi wa kangahe? Imana yaruhutse ku munsi ugira kangahe? Mwabonye hari uwundi imana yabigiriye ibyo? Hari uwundi munsi imana yabigiriye ibyo? None wumva iminsi yose ingana? Hari iminsi imana itagejene, itahezagiye. Hariho iminsi imana itejeje, hariho iminsi imana itagejene, itaruhutse. Nyamara umunsi w'indwi yararuhutse, irawuhezagira kandi iraweza. Nico gituma icigwa kitubwira ngo umunsi ugira indwi ni umunsi uruta iyindi minsi, kubera yuko urusha iyindi minsi kuwezwa, urusha iyindi minsi guhezagirwa, irusha iyindi minsi, kubera yuko uwo munsi imana yarawuruhutse ko iwugira mukuru. Izina ry'imana rihabwa icubahiro. Amena. Ni kuvuga ngo mu gihe turiko turavuga ngo umunsi w'indwi, twumva ko imana yaremye mu minsi itandatu, ku munsi w'indwi ikaruhuka. Izina ry'imana rihabwa icubahiro. Mu gihe Adamu yama aruhuka umunsi ugira indwi w'isabato, kugira ngo yibuke ibikorwa by'umuremyi wiwe. Nowa na wenyine byagenze uko, yama aruhuka umunsi ugira indwi w'isabato, kubera yuko isabato bisobanura ikiruhuko. Yamye aruhuka kugira ngo yibuke imana akari umuremyi wiwe. Sogokuruza wacu Aburahamu, nk'uko twabibonye ku munsi w'ejo,
twabonye yuko yitondeye ibyagezwe by'Imana byose, ni kuvuga nawe yarayiruhutse mu kwibuka irema. Yakobo nawe nuko nyene byagenze, bose barayiruhutse. Igihe Satani yafatira abana ba Isirayeli muri Egiputa, yabateye kwibagira iki cibutso c'irema. Abisirayeli bamaze gushika muri Egiputa, bakifatanya n'abapagani b'abanyegiputa bari basanzwe basengera ibigirwamana, baribagiye yuko Imana ariyo yabaremye, baribagira kino cibutso c'irema. Abana babyariye muri Egiputa baca bavukira mu kwibagira iby'isabato ntubabwire, iby'umunsi w'indwi ntubabwire. Bavyeyi muri ngaha, abana banyu ibyo mwibagire bazovukira mu kuvyibagira. Nico gituma ushobora gusanga umutama ari ngaha w'imyaka 70 canke 80 akakubwira ati ibyo bintu muriko murazana by'umunsi w'indwi ni ibyahe? Kubera iki? Abamuvyaye mu gihe ca kera bavukiye mu kwibagira, nawe acavukira mu kwibagira. Abana tubyara bakavukira mu kwibagira. Abantu benshi muri kano karere uzosanga iby'isabato batabizi, kubera yuko bavukiye mu kugenzante, mu kwibagira, mu kubibutsa iki cibutso c'irema Imana yabahaye manu. Imbere yuko binjira mu gihugu c'isezerano muri Kanani, Imana yabanje kubibutsa icibutso c'irema. Harira muri Kuvayo igice ca 16 guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, begeranya ibyo barara bamaze, birabiraza. Manu wari umutsima wakiruka uvuye mw'ijuru. Abantu baragenda ku musozi bakawegeranya, kandi utoye byinshi utabara ntibyarara, byaca bigaga, byaca bibora. Biriya ivuga ko intumva zamaho. Barira mugenzi wawe ati intumva zamaho. Biri ivuga ngo bamwe babiraza ko basanga byahoze binyagarinyo, Mose arabarakira. Nuko bamwe bavyegeranya uko buteye umuntu wese ibihwanye n'igisa ciwe. Kuvayo igice ca 16 ku murongo wa 20. Ni kuvuga ngo begeranya ibyo barara bamaze, ibibakwiye babiraje basanga byaboze. Reka tubandanye. Bibiri Imana ivuga ngo maze kuwa gatandatu begeranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bahora bazana. Umuntu wese agira omeru zibiri. Ni kuvuga ngo ingero bagino munsi kabiri. Maze Mose arababwira ati, Mose arababarira ati, ibyo nibyo Uhoraho yavuze, atejo uzoba umunsi wo kuruhuka w'isabato, iyo bantu n'Uhoraho nibagende barondera ibyo bagomba, bateke ibyo bagomba, ibisagutse babibike, babiraze. Nuko barabiraza kuko Mose yarageze, ntibyabora, ntibyaba urunyo na rumwe. Tugeze ku murongo wa 24. Bagenzi, mu minsi 5 ubiraje byarabora, ariko ku munsi ugira gatandatu batoye ingero zibiri. Mose arababwira ati, mushake murenze, mutore byinshi. Bukeye ku munsi ugira indwi basanga ntibyagenjene, ntibyaboze. Maze kuri uwo munsi ugira indwi Mose arababwira ati, uyu munsi mugivyo, kuko uyu munsi ari uw'isabato y'Uhoraho, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Uyu munsi nimubibona ku musozi, mu minsi 6 muzokwama muvyegeranya, ariko ugira indwi n'uw'isabato kuri we ntibizoboneka, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bagenzi, Imana iduha manu mu minsi 6.
niwagenda gukora ku munsi w'indwi umenye yuko atari imana izoguha, kubera yuko bibiliya yerekana ko ata mutsima ushobora gutibuka uvuye mu ijuru ku munsi wa ryari w'indwi, nta mutsima utibuka uvuye mu ijuru. ariko kubera satani yigira imana nawe aca atanga ku munsi ugira indwi. abantu bakiyumvira ngo ni imana yabahaye, kumbe ni satani. bibiliya ivuga ngo ariko kuri uwo munsi ugira indwi bamwe mu bantu baja kubyegeranya barabibura. bagenzi, nimubone hari abantu batumva bakaguma barenga ku itegeko ry'imana bagenda gukora ku munsi ugira indwi, no mu gihe ca Mose byarabaye. intumva zamaho abarenga ku by'imana yavuze ntibazokwigira babura. ariko wirinde ntabe wewe. bivuga ngo uhoraho abaza Mose ati muzogeza he kwanga kwitondera ibyageze byanje n'amabwiriza yanje? kuri uno mugoroba imana irakubaza kino kibazo, uzogeza ryari kwanga kwitondera ibyagezwe by'imana n'amabwiriza yayo? raba je uhoraho ko nabahaye isabato, nico catumye mbahe ibyo kurya by'iminsi ibiri, kuwa gatandatu nuko kuri ndwi bararuhuka, izina ry'imana rihabwa icubahiro. amena. bagenzi, bibiliya yerekana ngo icyatumye imana ibaha amanu kwari kugira ngo ibigishe iki? isabato, izina ry'imana rihabwa icubahiro. bagenzi, kuruhuka isabato ni kumvira itegeko ry'imana rya kane, ni kumvira ibwirizwa ry'imana rya kane, izina ry'imana rihabwa icubahiro. bibiliya hariya muri kuvayo ni igice cyaho cya 20 ku murongo w'8 gushikana ku murongo wa 11. itegeko rya kane rivuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato, wibuke kuziririza umunsi w'isabato, umunsi w'umunezero. isabato ni umunsi w'umunezero. bivuga ngo mu minsi 6 uzukore abe ariyo ukoreramwo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi ugira indwi niwo sabato yanje, jewe uhoraho imana yawe. ntukagire igikorwa na kimwe ukora wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umuguranokazi wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umuguranokazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa inyagukira iba iwawe. kuvayo igice cya 20 ku murongo w'9 gushara ku murongo wa 11. imana mu murongo wa 11 iratanga impamvu itanze rino tegeko. bivuga ngo kuko iminsi 6 ariyo jewe uhoraho naremye mw'ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, nkaruhuka ku munsi wa kangahe? bagenzi, icyatumye imana itanga rino tegeko ni kubera yuko yaremye mu minsi 6 maze ikaruhuka ku munsi ugira indwi. ni kuvuga ngo witondere rino tegeko uba uri kuribukirema, uba uri kuribuka iby'imana yadukoreye mu kuturema, izina ry'imana rihabwa icubahiro. bivuga ngo nicyo cyatumye njyewe uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza, izina ry'imana rihabwa icubahiro. bayiteka 20 ku murongo wa 11. hahezagiwe umunsi wa ryari? isabato. batimashe hahezagiwe umunsi wa ryari? isabato. hejejwe umunsi wa ryari? isabato. isabato niwo munsi wejejwe kandi niwo munsi wahezagiwe. mu yandi majambo niwo munsi w'indwi, izina ry'imana rihabwa icubahiro. umunsi w'indwi imana yahezagiwe witwa gute? isabato. witwa isabato, izina ry'imana rihabwa icubahiro. isabato niyo munsi w'imana. isabato niyo munsi w'imana, niwo munsi imana yitwa yuko ari uwayo, kandi abanyiruhuka nibo bahabwa isezerano bonyene n'imana atabandi. reka tubisome hariya muri Yesaya
igice cya 58 ku murongo wa 13 gushikana ku murongo wa 14 havuga ngo niwakura ikirenge cyawe ngo ntukandagire isabato ukareka gukora ibyo wigondeye ku munsi wanje. murabona umunsi Imana ivuga ko ari wayo niwa ryari? Imana ivuga ko isabato ari umunsi wayo. ku munsi wanje wera, ariko ukita isabato umunsi w'umunezero. mbere umunsi wanje wera takarongo hano n'uwayo munsi Imana ivuga ko ari wayo isabato. Imana ngaha niyo kiravuga ku munsi wanje wera. Imana ikiravuga ku munsi wanje wera, ni kuvuga ku munsi w'Imana ruki ari uw'isabato. kandi Bibiliya ivuga ngo ukawubaha ntukore ibyo ugomba ubwawe, ntiwirondere gukora ibyawe, ntiwirirwe mu bijyanye by'ubusa. abaruhuka isabato Imana ibaha isezerano y'uko ari bazobona ubwami bw'Imana. abaruhuka isabato ntibazoronka ubwami bw'Imana. Bibiliya ivuga ngo nuko uzonezererwa njyewe Uhoraho, nanjye nzokura kugenda ujandagira ku mpinga z'imisozi yo mu gihugu izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. igihugu kivuga ngaha ni ubwami bw'Imana. umuntu yubahiriza isabato akayiruhuka ntakore ibyo yigombeye ahabwa isezerano ryo kuzogenda ajandagira mu misozi yo mu gihugu, ni kuvuga yo mu ijuru izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. bagenzi, mubyibuke neza yuko Yesu niwe karoro kacu, niwe turabirako, sibyo? Yesu siwe karoro kacu, niwe turabirako. nagenda babwire ngo nawe yarayiruhutse. Yesu yasenga ku isabato. ba muntu yabaza ngo kubera iki musenga ku isabato? dusenga ku isabato kubera yuko Yesu nawe yasenga ryari? ku isabato. reka tubirayo muri Bibiliya hariya muri Luka igice cya 4 ku murongo wa 16. Bibiliya ivuga ngo aja i Nazareti iyo yakuriye. ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yesu kari akamenyero kiwe ko ku munsi w'isabato yagenda i Nazareti agiye gusenga izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. none wewe ku munsi w'isabato ujya hehe? ubwo ntiwigira mu bijyanye by'ubusa. ndabibutse neza yuko igikorwa cya Yesu cyari iki? cyari kubaza. igikorwa Yesu yakora kwari kubaza. iminsi 6 yaragenda akabaza. yamara ku munsi ugira 7 yarahagarika ibikorwa byose. ibikoresho yarabihagarika akabishyira ahantu, akaja gusenga mu rusengero izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. intumwa Pawulo mu gihe yandikiye Abikorinto igice cya 2 ku murongo wa 1 hamwe n'uwa 2 yaravuze ngo nanjye bene data hamwe n'abasangi banyu sinaje ndagakura mu majambo cyangwa mu bwenge mu kubamenyesha ibanga ry'Imana, kuko nagabiye kutagira icyo menya muri mwebwe atari Yesu Kristo yabambwe izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. bagenzi, nta wundi tubabwira atari Yesu. tubabwira ngo mugere ikirenge mu cya Yesu. Bibiliya ivuga ngo Yesu niwe mwami w'isabato. kandi arababwira ati isabato yabayeho kubw'umuntu, ariko umuntu se yabayeho kubw'isabato. isabato yabayeho ku bwande. none wewe muri umuntu, isabato yabayeho ku bwawe. kubera iki? uri umuntu. ninde atari umuntu? tuvuge ko isabato yabayeho isabato itamuraba. uri umuntu, isabato irakuraba kubera yabayeho ku bw'iki? umuntu. uretse wowe utari umuntu, abari ibikoko bamanike ntabo. ni kuvuga bari ngaha twese isabato iraturaba.
kandi Yesu ni umwami w'isabato. Ni kuvuga ngo Yesu avuze ngo ni umwami w'isabato, aba ari umwami w'abaruhuka iki? Isabato. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Kuruhuka isabato ni kugera ikirenge mu cya Yesu, kubera yuko Yesu nawe yarayiruhutse, kandi natwe dukwiye kuyiruhuka kugira ngo tugere ikirenge mu cya Yesu, nk'uko intumwa Petero ibiduhamagarira. Ikete cya mbere cyanditse na Petero igice cya 2:21. Ibyo nibyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yababarijwe akabasigarana icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muciwe. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bagenzi, gera ikirenge mu cya Yesu. Intumwa Yohana nayo nyine yarabyanditse. Igice cya mbere cyanditswe na Yohana igice cya 2:6, uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko yagenda. Yesu ku munsi w'isabato yarahagarika ibikorwa akaruhuka akaja gusenga. Niba umwizeye ugashaka kugera ikirenge mu ciwe, ukwiye nawe kuruhuka isabato. Luka igice cya 6:46, Yesu yabagije abantu bavuga yuko bamwita mwigisha, yarabwiye ngo kandi muyitire iki mwami, ntimukore ibyo mvuga. Gutya abantu bavuga ngo Yesu ashimwe, bakabesha ngo bizera Yesu ariko ntibagende nk'uko yagenze. Bagenzi, intumwa zaramwumviye zigera ikirenge mu ciwe, ziruhuka isabato. Intumwa zaruhuka ku isabato. Reka tubisome hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 13:14 gushora ku 15. Ku munsi wa ryari, ku munsi w'isabato, binjira mu isinagogi baricara. Isomwa ry'ibyagezwe n'iryavugishwa n'Imana riheze, abakuru b'isinagogi babatuma kuri bo bati, bagabo bene data, nimwaba mufise ijambo ryo guhanura abantu nimurivuge. Bibiliya ibandanya ivuga ku murongo wa 45, bariko barasohoka barabinginga ngo ayo majambo azavugwe no ku isaha zizogezante izoza. Nta wundi munsi basenga, nta wundi munsi baruhuka isabato, kugeza n'aho bavuga ati ano majambo avuzwe kuri ino sabato azovugwe no ku yindi sabato izogezante izoza. Baciye bagenda gutumira, hakuriya mubona mba narungitse abantu b'Imana bakaza kubatumira kugira ngo muze mubikorane. Baciye bagenda gutumira, barababwira ati ku isabato tuzoba dufise abashitsi. Bibiliya ivuga ngo ku isabato ikurikiye hakoranira nk'abo mu gisagara bose kumva ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Abantu bo mu gihe cy'intumwa baja gusenga ryari? Ku isabato. Reka ndongere nabereke n'irindi somo. Ku isabato ikurikiriye hakora nabo mu gisagara cyose bose kumva ijambo ry'Imana. Bibiliya hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 18 ku murongo wa 4 havuga ngo aharira nabo n'abaho mu isinagogi amasabato yose ngo yemeze Abayuda n'Abagiriki. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Pawulo kila masabato yose yaba ari mu rusengero yumvisha Abagiriki hamwe n'Abayuda. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Bagenzi, Bibiliya ibandanya ivuga ngo bamaze guca muri Antipoli no muri Apoloniya bashika i Tesalonike, hari isinagogi y'Abayuda. Nuko Pawulo nk'uko yamenyereye c'akarongo, nk'uko yamenyereye yinjira muri bo, amara amasabato 3 avugana nabo ibyo mu byanditswe. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 17 ku murongo wa 1 hamwe n'uwa 2. Nk'uko kari akamenyero ka Yesu ko guhagarika ibikorwa
ku isabato akaja gusenga. N'intumwa Pawulo nawe kari akamenyero kiwe, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Mbega nawe ntiwokwemera kakaba akamenyero kawe? Jewe maze kubona Yesu yarabikoze, nkabona n'intumwa nazo zarabikoze, naciye nemera kubikora. Kila sabato n'akamenyero kanje, ndaruhuka hinjira mu rusengero gusenga, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Pawulo yamaze amasabato angahe? 3. None twebwe tuzomara ngaha amasabato angahe? Ni kuvuga ngo dukora ibyo Pawulo nawe yakora, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Twaraje ngaha mwa kino kibanza, tuzohamara amasabato 3 dufise intumbero yo kuganira namwe y'iki ibyo mubyanditse, uhereye kuri Adamu ukaza kuri Mose, ukaza kubigishwa kuri Yesu, ukaza kubigishwa bose tubonye ko barutse ryari isabato. Usomye muri Bibiliya yose yiva ikagera, guhera mu itanguriro gushika mu Vyahishuwe, uzobona ko muri Bibiliya baruhuka isabato, basenga ryari isabato. Reka tuvugane ukuri, jewe ndababwire, jewe sindababesha. Genda musesangure Bibiliya, muhere mu itanguriro mugeze mu Vyahishuwe, murabe nimwabona umuntu n'umwe yaruhutse uwundi munsi atari ku isabato. Sindababwira ngo mubikorere ubusa, ahubwo ndabemerera agashimwe. Mfise ngaha ordinateri ifise igiciro c'1,000,000, kandi mfise na projecteur ngaha niko ndakoresha, nayo nyene iri muri ayo mafaranga nyene 1,000,000. Ndibaza 2,000,000 si make, suko ndavyemeye. Genda usome Bibiliya uhere mu itanguriro ubandanye. Niwabona ahantu muri Bibiliya bagiye gusenga bakaruhuka uwundi munsi atari isabato, bakakwereka uwundi munsi Bibiliya ivuga atari isabato, uzocuza ndaguhe agashimwe kawe. Ndavyemera abantu bose bumva babona kuri mikrofone, sinzokwihindukiza. Ndibaza agashimwe ntanze si gato, 2,000,000 zikenya, ataco wakoze kwiga gusa usoma gusa. Iki ni icemezo kibemeza yuko ibyo ndiko ndarigisha ari iby'ukuri. Reka ndababaze, none ni ngombwa ngo tuyiruhuke? Hari abantu bavuga ngo ushatse woyiruhuka canke ukareka. Bagenzi, munkundire ndababwire ikintu gikomeye, ngukurire inkoni ku gishitsi. Bivuga ngo nukuzorenga ibwiriza na rimwe ryo mu yoroshe, hanyuma y'ayandi akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mw'ijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi. Kwitwa muto hanyuma y'abandi mu bwami bwo mw'ijuru bisobanura yuko utazojayo. Ntuzokwirirwa guhonyera mu bwami bw'Imana urenze ibwirizwa rimwe, ukavuga ngo rino bwirizwa mbona womengo riroroshe, ndabona womengo umuntu yokwitondera isabato canke akareka. Umenye yuko umuntu arenga rimwe atazobona ubwami bw'Imana, ariko yitondera akayigisha, wowe azokwita mukuru mu bwami bwo mw'ijuru. Matayo igice ca 5:19 nico catumye mpitamwo kuyitondera no kuyigisha kugira ngo nzobone ubwami bw'Imana. Muri Imana nivuga ngo kuko umuntu wese azokwitondera ivyagezwe byose agatsitara kuri kimwe, azoba acumuye kuri bingahe? Byose. Navyumvise. Ni kuvuga ngo abantu benshi ntibabizi yuko kuzirura isabato bingana no gusambana, bingana no kwicana, kubera yuko urenze itegeko rya 4 bingana no kuyica yose, kubera yuko Bibiliya ivuga ngo
uwavuze ati ntugasambane niwe yavuze ati ntukice. nuko rero nutasambana ariko ukica uzoba ucumuye ku byageze byose. Yakobo igice cya 2 ku murongo w'10 gushikana ku murongo wa 11. kandi ibi murabona yuko biri mu isezerano rishasha. Dawudi yavuga ngo dusoma isezerano rya kera gusa, arabona yuko yatubesheye irindi sezerano ryari rishasha. Ni kuvuga ngo nutasambana ariko ukarenga itegeko rya 4 ry'isabato uzoba umaze no gusambana. Nutasambana nutica ariko ugasambana uzoba ucumuye kuri yose. Nutica ariko ukazirura isabato uzoba wishe. Ni kuvuga ngo ucumuye kuri rimwe aba yishe yose. Abantu benshi baruhuka dimashe bibaza ko ari wo munsi w'indwi. Hari abantu benshi babizi yuko dimashe ari wo munsi w'indwi. None hari umunsi murumva dimashe bahitwa ku isabato? Hari isabato hariho na dimashe, si uko? Ni ibintu bibiri bitandukanye. Isabato si dimashe. Hariho dimashe, hariho n'isabato. Umunsi w'indwi muri Bibiliya twabonye ko witwa gute? Umunsi w'indwi muri Bibiliya witwa isabato. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. None byagenze gute ngo abantu bisange baruhuka dimashe kandi Bibiliya itubwira isabato? Iki kibazo cyari kwishura umuntu aruhuka dimashe akatubwira ukuntu aruhuka dimashe kandi Bibiliya yo itubwira isabato. Bagenzi, umuvugishwa n'Imana Daniyeli yari yaratweretswe mu kigereranyo cy'ibikoko, aho yeretswe umwami adasanzwe azobaho agahindura ibihe hamwe n'ibyagezwe. Birivuga ngo kandi ku byayo mahembe 10 muri ubwo bwandu hazokwaduka abami 10, maze mu nyuma zabo hazoza uwundi mwami, ariko we azogira itandukaniro n'abambere kandi azonesha abami 3. Impamvu Bibiliya ivuga ngo uno mwami azogira itandukaniro n'abambere ni kubera yuko uno mwami azokwivanga mu by'idini, yivange mu by'iyobokamana. Bibiliya ibandanya ivuga ngo isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro kandi azocobogoza abera b'isumba byose. Azoca imigabo yo guhindura ibihe n'iki. Bibiliya hariya muri Daniyeli igice 7 ku murongo wa 24 gushikana ku murongo wa 25, Bibiliya yari yarahanuye ko hazoza umwami agahindura ibihe hamwe n'iki. Ni bangahe bifuza kumenya uno mwami yahinduye ibyagezwe? Bamanike. Ni bangahe bifuza kumenya uno mwami yahinduye ibyagezwe? Bamanike. Ko mubyemeye njyewe ntawe nari kuvuga, ariko ko mubisabye ngiye kubategurira ikindi kigwa ndabasobanurire buno buhanuzi kugira ngo mumenye uno mwami yahinduye ibihe n'ibyagezwe. Rero bagenzi, ibihe hamwe n'ibyagezwe byarahinduwe. Niba rero Bibiliya itubwira kuruhuka isabato, hama tukaba tubona abandi baruhuka dimashe, mwumve yuko ibyagezwe byahinduwe kandi hariho ababihinduye, kandi nzomubabwira nk'uko tubyumvikanye. None umunsi w'isabato twawumenya gute? Ngiye kubafasha kugira ngo umuntu wese awumenye. Bibiliya iratanga umuco neza ko umunsi w'isabato ari samedi, hajya mwitwa ngo ni kuwa gatandatu. Niwo munsi w'isabato wo kuruhuka ku bantu bose. Reka twisunge umunsi Yesu yapfiriyeko. Yesu yapfuye kwa kangahe? Yitwa Vendredi Saint. Okay?
kuwa gatanu mweranda, sivyo? Iyo muriko muragira pasika suko Yesu yapfuye kuwa kangahe? Kuwa gatanu mweranda gashireko. Yesu yapfuye kuwa kangahe? Okay, hari vendredi isaha 9 aho Yesu yakikana. Igihe Yesu yakikana harira muri Yohani igice cya 19 ku murongo wa 3 havuga ngo Yesu amaze kwihabwa sipongo aravuga ati birarangiye, araheza ajondamika umutwe, umutima uracika, aracikana. Uwo munsi habaye kwitegurira isabato, umunsi Yesu yapfiriyeko, wa wundi musanzwe mwitwa muri kuwa gatanu mweranda, vendredi saint mu gifaransa. Uwo munsi Bibiri tubwira ko ari wo munsi wo kwitegurira isabato, hari vendredi ku mugoroba. Bibiri tubwira ngo wari umunsi wo kwitegurira isabato igira igenzente, ni kuvuga ngo hajya mwitwa ngo ni ku vendredi saint kuwa gatanu mweranda. Bibiri ivuga ko wari umunsi wo kwitegurira iki? Isabato. Abagore bari bavanye na Yesu i Galilaya bakurikira Yosefu, babona iyova n'ingene ikiziga ciwe gishizwemwo, basubira inyuma bategura ibigota neza n'amavuta atabirana, kandi ku isabato bararuhuka nk'uko byagezwe. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Ngaha Yesu yari yapfuye, none bararuhutse isabato, kandi Yesu yari yagengene yapfuye. Bibiri tubwira ngo uwo munsi wari wo kwitegurira pasika, nuko kugira ngo ababambwe ntibagume ku misaraba ku isabato, kuko uwo munsi w'isabato wari mukuru. Yohana igice cya 19 gushikana ku murongo wa 31. Umunsi w'isabato mu gihe cya Yesu wari mukuru. Mbe abo bantu bari bafite isezerano, ego bari barabyigishijwe. Uwo munsi uzabera isabato yo kuruhuka bihebuje, muze mwambe mwitondera iyo sabato muhereye ku mugoroba w'umunsi mushitse ku mugoroba wundi. Abalewi igice cya 22 igice cya 23 ku murongo wa 32. Bagenzi, umunsi w'isabato utangura vendredi, izuba rirenze ku mugoroba, ukaza kurangira ku isabato izuba rirenze aho bitwa samedi. Ni kuvuga ko ababigishwa ba Yesu barerekana ko Yesu yapfuye ryari? Vendredi saint, aho mwebwe mwitwa kuwa gatanu mweranda. Hama isabato igacishika aho mwebwe mwitwa kuwa kangahe? Kuwa gatandatu. Nabyumvise? Ni kuvuga ko isabato muri Bibiliya, umunsi w'indwi wo muri Bibiliya ushika aho mwebwe mwita kuwa kangahe? Kuwa gatandatu. Kubera yuko ku isabato baciye baruhuka. Bibiliya ivuga ngo ku munsi kandi ku isabato bararuhuka nk'uko byagezwe. Ku murongo wa 23 ku murongo wa 56 ku isabato bararuhuka nk'uko byagezwe. Isabato iheze byabaye iki? Samedi ku mugoroba. Maze isabato ishize, Mariya Madagarene na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura inkota neza ngo baje kwimusiga. Isabato iheze ku mugoroba. Kubera yuko isabato iheze, muzobona abadivantiste bagiye mu isoko gusuma, kubera yuko isabato iba yagengenge, iba yaheze. Ku munsi wa mbere kuwa Mungu Yesu aca arazuka kw'ipasika. Kuwa Mungu bibaje mu gatondo kw'ipasika, hajya mukora pasika. Mwese murabizi yuko pasika isobanura izuka rya Yesu.
murabizi pasika buri minsi yose iraryari. Hari umunsi murabona yabaye uwundi munsi igakuwa kangahe? Kubera yuko uwo munsi ariwo Yesu yagejeje yazukiyeko. Bibiliya iratumenyesha umunsi Yesu yazukiyeko. Bibiliya itubwira ngo kandi mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi indwi barazinduka bashika kumva izuba rimenya ijuru, barabazanya bati niga dutembagare ikibiri cyo ku munwa w'imva. Mariko igice cya 16 ku murongo wa 2 hamwe n'uwa 3. Mubona hari ryari? Ku wa mbere w'iminsi indwi kw'ipasika, aho mwita kwa Mungu ariho dimanche. Bibiliya ivuga ko ari ku wa mbere niho Yesu yazukiye. Karatsinda twese turabyemera kubera yuko niho dukora pasika tunahaza izuka rya Yesu, kubera yuko twemera yuko Yesu yazutse kuri uwo munsi. Bibiliya nayo itubwiye Yesu ko yazutse kwa kangahe? Ku wa mbere, umunsi w'isabato ushize. Mwabyumvise? Isabato yari yagejeje yaheze ku wa mbere w'iminsi indwi. Umutwenzi ugomba gutambika Mariya Madagarene na Mariya wundi baja kuraba imva basanga Yesu yazutse. Hari kwa kangahe? Ku wa mbere. Kandi isabato yari yagejeje yaheze. Nico gituma mubona abantu barinahaza dimanche bayirinahaza isabato yagejeje yaheze. Bivuga ngo ku wa mbere w'iminsi indwi mu gahururu hatarabona, Mariya Madagarene aja kumva abona ikibuye gikuwe hehe? Kumva. Yohana igice cya 20 ku murongo waho wa mbere. Reka ndabereke n'ibindi bihamya bitandukanye. Igihamya ca mbere ni kazinduzi y'igifaransa, dictionnaire y'igifaransa, iriko irasobanura isabato. Bavuga saba, septième jour de la semaine, juive à la du vendredi soir au samedi soir. Mu Kirundi isabato umunsi ugira indwi mu ndwi y'abayuda, igatangura bugorovye vendredi kugeza bugorovye samedi. Niyo sabato iboneka muri Bibiliya. Nakazinduzi y'igifaransa dictionnaire iravyemera. Reka turabe ibihamya muri Bibiliya zitandukanye. Dukoreshe Bibiliya dusome ubusobanuro bibiri muri Bibiliya y'igifaransa. Hariho verisiyo zitandukanye. Iyo mvuze verisiyo ni Bibiliya zibiri zasohowe zikoreshwa igifaransa gitandukanye. Hariho Bibiliya yasobanuwe yitiriwe umwami Louis II. Hakaba na Bibiliya yasohotse yanditswe muri français kura, ni kuvuga ngo mu gifaransa cyumvikana. Reka rero dusome muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 54 dukoresheje Bibiliya yasobanuwe na Louis II. Handitse ngo c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Ni kuvuga ngo wari umunsi wo kwitegura kandi isabato yari igiye gutangura. Reka dusome muri français kura, mu gifaransa cumvikana aho turaba ukuntu bavuze. C'était vendredi et le sabbat allait commencer. Ni kuvuga ngo wari hari vendredi kandi isabato yari igiye kugenza nte gutangura. Mu yandi majambo duca tubona dukurikije zino Bibiliya zibiri z'igifaransa, duca tubona yuko umunsi wo kwitegura le jour de préparation ari ryari? Ari vendredi. Ni kuvuga umunsi wo kwitegura isabato duca tubona ko ari vendredi. Reka dusome muri Luka igice cya 24 ku murongo wa mbere. Havuga ngo le premier jour de la semaine, umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Reka dusome muri français kura, mu gifaransa cyumvikana banditse ngo très tôt le dimanche matin. Murabibona
duca tubona yuko le premier jour de la semaine ariho très le dimanche matin. Ni kuvuga ngo umunsi wa mbere w'iminsi indwi, ku munsi wa mbere niho dimanche, aho benshi bitwa ngo ni kuwa Mungu. Uwa Mungu niwo munsi wa mbere. Ubu rero turabonye ko uwa mbere ari dimanche kwa Mungu, niho kuwa mbere Bibiliya ihejeje kubitubwira, indimi zitandukanye zabitubwiye, Bibiliya zitandukanye zabitubwiye, kandi ntawe ufise ububasha bwo kubihakana kiretse uwo boshaka kuzimira ku Maryama abyishakiye. Ni kuvuga ko kuwa Mungu habaye kuwa mbere, rendi hacaba kuwa kabiri, mardi hakaba kuwa gatatu, mercredi hakaba kuwa kane, jeudi hakaba kuwa gatanu, vendredi niho hacaba kuwa gatandatu, vendredi hacaba kuwa gatandatu, maze ku munsi ugira indwi hakitwa ku isabato izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Bagenzi, reka ndabahe n'ibindi bimenyamenya kugira ngo mwemere ntihagire umuntu atahana akangonongono. Mu ndimi zirenga 140 zose samedi hitwa ku isabato. Reka ndabereke mu Kigiriki ijambo mu kuvuga umunsi w'indwi bahitwa sabado. Sabato bisobanura isabato. Icyesipanyole ni sabado, isabato. Igiportugali ni sabado, isabato. Igitaliyani ni sabato, isabato. Igifaransa ni samedi, isabato. Ikidage ni samstage, ni sabato. Ikirusiya ni sabota, bisobanura mu Kirundi isabato. Igipolonye bavuga ngo sobota, bisobanura isabato. Igiperesi ni sabi, sabini ni isabato. Igihindi ni sabato, ni isabato. Icyarabu ni alsabi, hose mu ndimi zose ni isabato, izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Reka bagenzi, reka nongere ndabahe n'ibindi bihamya. Imana yarabitse ukuri kwayo mu ndimi. Reka turabe iminsi yo mwiyinga mu Kiportugale ukuntu bayita. Dimanche bahitwa domingo, bisobanura kuwa mbere. Hama rendi bahitwa segunda, bisobanura kuwa kabiri. Abaciye mu ishuri muca mubona bayise segunda, harimo segonde, murabibona? Bawita segunda, bisobanura kuwa kabiri. Hama mardi bahita tersa, abize baca bitahura, bisobanura kuwa gatatu. Hama mercredi ni karta, katre, kuwa kane. Hama jeudi bahitwa kenta, seke, kuwa gatanu. Hama vendredi bahitwa seksa, muca mumva ko harimo 6, kuwa gatandatu. Hama samedi bahitwa sabado, bisobanura isabato, izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Mu minsi y'iyinga mu Kidage, mu Kialemanye mercredi bahita mercredi mu Kidage bawitwa mikonchi. Abazi Igifaransa n'izindi ndimi mumaze kubona mikonchi, c'est-à-dire ni misemene, hagati na hagati mu ndwi. Ni ukuvuga hagati na hagati mu ndwi. Bavuga ko mercredi ari umunsi uri hagati na hagati mu ndwi. Reka duharure kurya mwebwe mwari musanzwe muharura, murabe namwe murabe. Ni kuvuga uherereye kurya mwebwe muharura, tukaza mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mubona umunsi uri hagati mu ndwi ari uwahe? Ni kuvuga ngo kurya mwebwe muharura muba muriko murica Abadagi bose, muba muriko murica Abalemanye, mubatukabona ibijuju kugeza naho bokwitwa yuko mercredi ari wo munsi uri hagati, kandi umunsi uri hagati ari jeudi. Ariko kubera yuko ino minsi yabayeho batarahindura,
reka dukurikize uko Bibiliya yaharura murabe uko twabonye Bibiliya iharura. Dimanche kuwa mbere, rendi kuwa kabiri, mardi kuwa gatatu, mercredi kuwa kane, jeudi kuwa gatanu, vendredi kuwa gatandatu, samedi kuri sabato. Okay, munda umunsi uri hagati mu ndwi ari ryari? Abadagi bavuga ukuri kubera yuko babivuze bisunze Bibiliya, babikoze Bibiliya itarahindurwa, abantu batarubahuka guhindura ibyo ijambo ry'Imana ryavuze. Mercredi niwo wari umunsi w'isaba, umunsi uri hagati mu ndwi. Dimanche ukaba umunsi wa mbere, hama samedi ukaba umunsi ugira indwi. Biratangaje ariko niko kuri, biratangaje ariko niko kuri. Samedi niyo sabato bagenzi, samedi niyo sabato, niwo munsi ugira indwi wo kuruhuka ibikorwa no kuja gusenga Imana, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bagenzi, ndabamenyesheje ukuri kose kwa Bibiliya, ndaberetse Yesu uko yagenze, ndabereka intumwa ukuntu zagenze, ndabereka n'ibihamya byose. Naho wosoma, naho wogirane muri Bibiliya, ukuri nakwigishije nuko. Ngiye kubaza ikibazo imbere yuko mva ngaha. None ugiye gukomeza kurenga ku itegeko ry'Imana ku manyama? Uzoguma urenga ku itegeko ry'Imana ku manyama ku ngufu? Urashobora kuvuga ati muri uno mwanya ndazi neza arakekera yuko isabato yatanguye, none nza kuva ngaha ntazosubira kurenga ku itegeko ry'Imana ukundi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Abantu benshi bacavuga ngo sha, ngo jewe ntabyo noshobora. Mugenzi, ntutinye, kubera yuko intumwa Pawulo ivuga ngo ushobozwa byose n'uw'iki. Yesu avuga ati pfa kwemera gusa aca ari gushoboza. Ku bwawe ntabyo woshobora, ariko ku bwa Yesu birashoboka, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Para mugenzi wawe ati ku bwa Yesu birashoboka, ku bwa Yesu birashoboka. Wewe fata ingingo gusa, ku bwa Yesu birashoboka. Abandi nabo bavuga ngo jewe mfise imyaka myinshi, navutse mbona ba data basenga dimanche, nanjye nzoguma nsenga dimanche kubera yuko ino myaka mfise ntinyorohereza. Mugenzi, nagana kubwire ngo kwihana ntikuraba imyaka, ntikurengana. Umukiri muto arashobora kwakira ukuri, n'ukuze n'umutama na wenyene arashobora kwakira ukuri. Bibiliya imbarira hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 17 ku murongo wa 30 havuga ngo nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igira ko abantu bose bari hose bihana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Mugenzi, iminsi yo kutamenya, iminsi yose wirengagije isabato ukagenda muri dimanche, Imana yarayirengagije. Iminsi yose wagiye mu wundi munsi atari uw'isabato, Imana yarayirengagije kubera yuko utari bwasobanukirwe ukuri. Reka nakubwire icatumye Imana ikurinda gushikana n'ubu ukaba ugihari, kwari kugira ngo uno munsi uzogirirwe amahirwe yo kumenya ukuri. Ariko iminsi yo kwirengagiza kwawe irahagaze uno munsi. Niwabandanya urenga ku itegeko ry'Imana ku manyama, uzoba uri kurizema, uzoba uri kurikwegera kuzorimbuka, uzoba uri kurikwegera gupfa ku manyama, uzoba uri kurabarira Imana, Mana ndabirenga ndakwereke yuko ndakuruta. Mugenzi, niyahe ngingo uza gufata uno munsi? Ijambo ry'Imana ryariko riratubwira umunsi uruta iyindi.
isabato niwo munsi uruta iyindi mu bagenzi. Iyo uruhuka isabato wambana akamwemwe. Ngaha jewe k'isabato yamaze kugera numva akamwemwe kariko karansya. Isabato ni umunsi w'umunezero. Isabato ni umunsi uruta iyindi mu miryango. Ni umunsi w'umunezero, umunsi wo kwezwa, umunsi wo kwegerana n'umuremyi, umunsi duhagarika ibikorwa byacu byose tugasabana n'Imana yacu atakituvangira. Isabato ni umunsi twibuka ibikorwa bikomeye Imana yatukoreye byo kuturema. Ni umunsi wo kwemeza yuko Imana ari umuremyi wawe. Iyo uriko uraruhuka isabato uba uri kuremeza yuko Imana ari umuremyi wawe. Iyo uriko uraruhuka isabato uba uri kuragera ikirenge mu cya Yesu. Utaruhutse isabato uba uri kurakana yuko Imana atari umuremyi wawe. Urashobora gutangura nawe uno munsi kwiruhuka. Tugiye gukora umuhamagaro. Urashobora gutangura kuruhuka nawe isabato uno munsi. Tugiye gukora umuhamagaro. Jewe negerejwe no kumvira Imana muri byose, kandi nzoruhuka isabato kubwo kwizera Yesu. Mu gihe abaririmbyi bagiye kuririmba indirimbo ya 73, nsabe ishengero rwose rihagarare. Umuntu avuga ati ndamenye ukuri, sinzosubira kurenga ku itegeko ry'Imana. Ashaka gusenga Yesu amushoboze. Ku bwacu ntibishoboka, ku bwa Yesu birashoboka. Ubu ushaka kuvuga ati Yesu nshoboza, uvuga ati Yesu nshoboza, ndifuza yuko Yesu ashoboza, tera intambwe uze hano mbere dusenge kugira ngo Yesu azogushoboze. Indirimbo ya 73 abaririmbyi mushaka ndashaka Yesu ashoboza. Duhe icyubahiro Imana dusenge. Turagushimiye Yehova Mana yacu mu ijuru, turagukengurukiye ukuntu ukomeje kubana natwe, ukuntu ukomeje kuduha amahirwe meza kandi menshi, ukuntu umaze kutugaburira ijambo ryawe ukuntu umugoroba mwiza, ukongera kuduhishurira ibanga ryari ryahishijwe ibe birebire, ibanga aho mwa kano karere kari bwamenye ko umunsi w'indwi ari isabato, kandi kugera kuwa gatandatu bita uwa gatandatu w'ubu ariko ukaba ari umunsi w'indwi, ukadushira iryo banga izina ryawe ryubahwe. Amen. N'amahirwe tugiriwe, n'amahirwe ahawe buri wese. Tugushimiye ko hari imitima myinshi yamaze gutahura uko kuri, tugushimiye ko hari imitima myinshi yamaze kwegurira ntuhabwe icyubahiro. Amen. Mugere nagendereye data imitima iri hano, ikomeze kubeshurira ukuri kose, kandi abavandimwe zo gufata ingingo, tukwinginga kugira ngo Mpwemuyera bakomeze mu izina rya Yesu. Mpwemuyera akomeze kubatahuza ibisumba ibyo baze kumva. Mpwemuyera akomeze gutahuza wese amaze kumva amajambo, yaba uri hano atashoboye gutera intambwe, akomeza dodora ku mutima wiwe, kandi amafatishe ingingo amusobanure iby'ukuri, cyotuma ubugingo bwiwe buzorokoka ku munsi w'urubanza uzokoze. Amen. Abandi bumvise ijambo bari ku mihana yabo, turakwinginga kugira ngo Mpwemuyera akomeze kubagenderera, abasobanurire, kandi igihe kigeze gikwiye n'abatera intambwe, kuko iminsi n'amahirwe bakwiye kwise uzobukoze. Amen. Abandi bazatwumviriza bari mw'ibarabara, abandi bari ku isoko batwumva, bagendereye nabo kumeze kubatahuza kuno kuri. Amahirwe bahawe ntibaze babatishe ubusa, kugira ngo batazobibazwa ku munsi w'urubanza. Ariko data ubafashe kugira ngo iyo bari mu nzu zabo, iyo baryamye, bakomeze gutekereza ku majambo meza kandi menshi y'ingenzi amaze guca mu matwi yabo uzobukoze. Amen. Twese hamwe rero ubuntu bwawe n'amahoro ukomeze kubana natwe, ukomeze kuduhishurira ijambo ryawe,
ryari ryaranyigejwe ariko ukadusha bishemije mu byose byera kugira ngo dukomeze kwitegura ukuza kwawe wenda tujye ubwo ugiye gusohoka ku bicu tuze tugusanganire turi kumwe n'aba bumvise ijambo ryawe bakaryemera bakaryizera tuze turimbane hezura n'abera turyambaje mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ndabe uwo nyene yariko arasenga aca abayobora mwese mu gusohoka muce hariya kugira ngo tuvugane gatonya